Abashinganahe bapfasoni inshuti z'umusaraba abarundi n'abarundikazi ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe abe mu ngo zanyu abe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni Alvera kuri micro inyuma ya kamera akabari yo Ngege parfait Ngege ni wari inyuma ya kamera uno musi nagize amahirwe iyo mbonye umuntu w'igitsina gore umupfasoni umukobwa nkoresha ikiganiro shima Imana kubera ko abakobwa umenga twarikumiriye bino bintu umenga ntibituraba rero mabona ko nkunda kuganiriza abantu b'abasore n'abapapa kenshi ariko no musi Imana yampezagiye ndonka umuntu nari maze imisi nkeneye cyane kuganira nawe si wundi ni Constance ndamuvuze kuko ndamuzi yitwa Constance niyo haga niyo gusa cyane niyongere niyo kindi ni okay nitwa Constance niyo kindi muga kubera twasanze niyo kumbe ndabitoye niyo kindi ego niyo kindi muga kubera kuri YouTube byoce birebire twaciye twandika Constance niyo ni Constance niyo mwavyumvise je ndamuzi kuri Constance niyo ariko sinarindarizi niyo rihera ryose kumbe niyo kindi ndababwiza ukuri rero atakubesha kurimwo atanuburya burimo uyu mufasoni ndamukunda Constance ndagukunda nangere yanje kuri ndagukunda n'umutima wanje wose ahubwo nahora ntinya gusa ikiganiro nibaza ntikunda abantu b'abasore b'abajene kubera kiri umujene kubera gutavuze abakobwa warandavye usanga nkunda abahungu gose kubera nyene usanga umukobwa n'umuhungu nyene biryoshe guhana amajambo nabona rero keshi wakira abasore ngira n'abapapa nkibaza nti nizoguzawe je nkaca ntinya kuvuga ngo umukobwa n'umukobwa ntibigeshe ko bahana ijambo biryoshe mugabo usanga ariko yewe biraryoshe ariko urumva nyene nta gisantima kirekire umuntu ukunda gusanga birimwo Constance murabona uyu nubwo mubona akiri muto akiri umujene arubatse nagira umuntu amwiyumvira arubatse n'umumama afise n'abana batatu Constance reka umva reka ndeke kukuvugira kubera ko nshobora gusanga nakubesheye fasha uvuge Constance niyo mu majambo make uwariwe sivyo okay hama Constance niyo no mukinyama filime umuririmbyikazi aririmba indirimbo gospel ego ndabikunda cyane ndabyishimira kubera Imana yabimpaye hageze kandi narindushe cyane ego Constance uri umuntu ukunda gutwenga cyane muri kamere yawe bitegwa niki urumva hari igihe namaze nyene nshafuye cyane nyene naratwe kuyinga jewe bivanye n'ivyanshikiye rero maze ku urinze umugira nko kurumva ko sinobiheba ahubwo bimbare byari byagenze gute ayareka urumva ivyanshikiye jewe sinzi je nabonye amakuba nkiri umwana kimwe gusanzi mu bintu bikuranga nuko bubatse ukiri muto ndubatse nkiri umwana hanyuma ndatwagwa n'umwuzure wo mu gatunguru ndabona abantu benshi bapfuye ndava muri benshi bapfuye buretse kwanza uja kubaka Constance ubatse ufise imyaka ingahe jewe imyaka 16 nari mfise umwana wa mbere nukuvuga ngo ubatse ufise imyaka 15 15 n'inusu iyo bavuze ngo abakobwa barashuha mu bantu bashushe nawe urimo oya bantu bashushe urabona muri imyaka 15 umwana w'umukobwa muhira baba birirwa barakubita bafata insubiye kukubona n'urujya muhungu nawe akavuga ataho kugira ngo ndamuhebe nzopfuma mfase uko byari bimeze oya siko byari bimeze ntibyashitse nyene tuvyisangamo dusanga twubatse tukiri abana ugiye kubaka bari baguteye inda cyangwa namahitamo yawe oya narahisemo ntanda nagenjanye Constance ku myaka 15 byagenze gute kugira ngo ntanda ufise nta muntu ariko arakwirukansa inyuma we muri we wiyumvira uti ndakeneye kuja kubaka urumva nyene byarashitse byarashitse nyene mugasi novuga ngo kwari gushuha cyane hariho ibihe nyene umuntu ashikamwe kumva nyene yahisemwe je narahisemo ndagenda turabana birangora ivyo mu rugo mugabo ubu ni sawa ubyara umwana wawe wa mbere wari wiyumva ko uri umugore wapi nk'ubu sinyibuka n'ingene n'igise cyamfasha ni ryari watanguye kwimva ko uri umuntu w'umugore ukwiye kwifata nk'umuntu w'umugore w'umuntu maze kugira abana batatu nukuvuga ngo ngira ni nko mu 2019 2020
oya muri 2018 muri 2016 gutyo. hari umukobwa twakuranye yaragiye kubaka agenda kubaka afite imyaka 15 noneho umugabo babana iyo adahari yafashe mu rugendo kura ko umugabo yakora ibintu bya business umukobwa agahamagara abandi bana bagenzi be banganye imyaka ugasanga bari ko bakina amabuye kandi ari umugore w'umuntu afise n'imbaye nawe n'ivyigeze bigushikira oya urakumbuye gukina kanage urakumbuye gukina amabuye gusimba umugozi oya vraiment jewe ahubwo nkimara kuba karageze igihe ndagarura ubwenge ndabushira ku gihe maze kubona abo twakuranye bose mfise abana babiri nubu hari abakiri inkumi ndashira ubwenge kugenda avuga none nkubu vyagenze gute urumva nyene ndishira muri kabaza ubuzima hoho bwasanye urumva naca niheba nkiranda ahubwo naba ndi umuntu aguma yigunze nkumva nyene ngumanyisha nkumva ko nihevye nkumva ko nitaye mu mugozi kuba waravyicuza ukavuga ati narihuse yego nanumva ko nihuse cyane kandi vraiment narihuse kosta nimba atari banga ndabona kurukira agakombe ufite imyaka ingahe yareka fise imyaka 25 25 ku bana bane nihenze inge twumva nabanza nganiyete ufite imyaka ingahe inge twumva banzureke wavutse mu 1990 na kangahe na gatandatu ufite imyaka 25 niyo nyene ego 95 urazi ubaza gusoma imyaka ingahe oya uracyari umwana ahubwo no kubera umuhungu wanje ari ugira kane no kubwiye ukamurindira nkamugoha iyo ndavyo mbona jewe mfise nk'imyaka ingahe wewe uracyari akabebe Constance ni uyuhe mumaro uri mu kubaka umuntu hakiri kare urumva umumaro uri mu sinzi bivana no kumuntu avyakira iyo wubatse hakiri kare urumva uravyara uramenyera kare ivyingo mugari gihe bikunyunzura ugasanga urihevye ugasanga ubayeho nk'umuntu yiyahuye mugabo urumva iyo vyakiriye icambere kimwe uvyara hakiri kare kandi vyigengejemwe neza urumva nyene uza gusaza ufise umukobwa mungana canke umuhungu mureha ata muntu yomenya yuko ari wiwawe kano kanya urumva uvyicuza kuba utakira umukobwa oya ubu ndahimbara n'urugero ndimwe ubu sinicuza ahubwo byanyigishije byinshi kandi byangejeje ahandi ego ikihe kintu coba caragushikiye mu myaka umaze mu rugo kuva wubatse ufise imyaka 15 cakugoye cyane mu rugo gusumba ibindi sha urumva nyene wewe uracyari umwana wewe we none bikubwira we ntabyo watahura umwana ariko abazi ibintu by'abantu bakuze no bango nimba ndi umwana mbazi ibintu by'abantu bakuze ni kwera ko nshaka ko bimenya ngaho bimbarire rero nugomba usumvye umwaka umwe ntiwumve uri kuravuga feni cadre umviriza rero ntagera ko ubaka uzombwenda kubere marene hamwe ndakubwira ya mutubabarire cyane ikiganiro twagicizemo blague nyinshi ariko bino navyo biba bikenewe ni kubera ko nagize amatsiko kumva umuntu yubatse afite imyaka 15 muravyumva yuko ni ibintu biteye amatsiko cyane sere kureka ko bimbazako ubu twicananye ngahare mwavyumvise ni Constance niyo no muririmbyi wa gospel ari imindimbo zo guhimbaza Imana akaba n'umukinyi w'amafilme afise filme nshasha heruka gusohoka nayiravyo no musi mu gitondo sinzi ko abonye commentaire yanjye sinaravye kubera naje nihuta cyane sindabucereza muri commentaire nyinshi nabonye hari commentaire nabonye ivuga ngo none ngo iyo kanzu ngo warayimutereye ivuga ko udayishaka none wasubiye kuyambara urabona ufise ndiri kuri doga Constance abakinyi benshi ba filme hano mu Burundi wacu bakina true story ibintu biba vyarababayeko biriya nawe wakenye ni true story cyangwa ni histoire wicaye nyene uriyumvira cyangwa wabonye handi hano ijya nkoro naricaye ahantu ndayiyumvira numva noyikina uko nyene nkakurya nakinye na filime ijoro naragiye ahantu ndavyiyumvira numva naho barimo mwivyambaye ko ngende ndatoragura duke mugasi ngombwa nkubitako byose yego nabonye uri umunyonzi weekend urandonderera imbuga ahubwo nzoze ndayaca bagwaye akazi ko gukora ubutaxi vero wabishobora cyano noshobora ko umumotari niko karimwe amafaranga ako ubutaxi vero ntako gukora wapi kinjiza make nanje naragutse umva filime no yikinagota
ase filme ibihe iheruka gusohoka parti ya mbere yarasohotse na parti ya kabiri maze imisi ibiri yarasohotse yego Constance ugerageje kuraba urabona iyo umuntu ari karakora ikintu uri kurandika nka histoire kanaka urayandika iyo uravye public ubufise ukavuga ati sha iyi filme izotwika to ugerageje kuraba uburyo igihe wayandika uko wayifata n'uburyo abantu bayakiriye wabibonye gute filime nkiyandika naje narumva nyene ko zobanye nishusha ariko hari ibintu umuntu ategura amaze kugera kwitera bigahinduka hariho rero byinshi vyahindutse filime nkikishira kuri YouTube igice ca mbere beshi nyene baragumanya amatsiko muga nta makomentari menshi yahabaye mugabo igice ca kabiri caje kibaha umuco neza w'ivyabaye muri filime beshi barimwe barayiraba ku bwishi vraiment ndashima kandi n'amakomentari barimwe barayakora ndabashimiye n'abataraja kuri channel yanje nababwira bagende bandike ko sitase niyo hari kwindirimbo nyinshi zibona z'ama video n'amafilime n'ibindi bintu biri nyuma nyene nguma ndabazanira yego ni Constance niyo afise indirimbo nyinshi n'ibikorwa byinshi amaze gukora ariko ntarigera mbona n'umunsi umwe ateguye concert akavuga ati ngoma ntegure concert mpamagara abantu duhimbaze Imana kubera iki oya concert narayikoze n'ijya filime ijoro narakoze ransema ndasohora n'indirimbo zibona gusa nitwari bwamenyane cyane sinashoboye kukubwira sinashoboye no gushika iwawe urumva nyene navuga ntugera cyari umujene yikundira nyene abajene ariko tutabeshanye kiretse nimba ari ikindi kintu nzi ko wanka kuvuga imbere ya kamera nta bajene bari muri iyo concert muri iyo concert bari mwe frame none kubera ikigero nibaza kubera keshi ku bajournalist hari gusanga nyene menga bararaba umuntu hariho nkuraba nk'umuntu je ndi bukubwambere nkinjira muri korale haragera igihe ugasanga nakajagari karabaye ngo abamama ngo ubuduhindure ngo baje kwabo ngo kubera ngo amadase yabo ngo urumva nyene wamenye ngo bajere nabo ngo bagirene ngo baje kwabo urumva rero nagumye mbona yuko menga sinzi umunsi wakora concert ugashira indirimbo zawe ku mugaragaro waririmbye playback cyangwa waririmbye live wapi kweri live ndigera nkora nibaza impamvu abaririmbyi bashoba muri gospel hano wacu ariko si bose abo maze kubona cyane sirito abo tumaze kubona na tukaganira tukakorana ibiganiro iyo bagiye kuririmba hano batigera baririmba live reka iyo mpamvu ndayibaze wowe ni kweri kimutigera muririmba live mugiye kuririmba hano impamvu y'ivyo jewe nko kubganje impamvu ntarabikora kandi nibaza ko no kubandi impamvu bibagora icyambere kimwe n'abacuraranzi ikindi ukabura ivyuma kubera hajya inaho usaba urushingero hari gihe usanga batikwije mu bintu vy'ivyuma gacu usanga urakosa binabiri uzoja rero mu byo gutira intebe canke mu byo gukota intebe canke ivyuma n'abamizisiye urumva bica bikugora cyane kubera hajya concert nasanze itegurwa mu buryo buruje kubaka cembere iyi filime niyo mpamvu nabyirekereye ndaze kubaka byaragusizemo imvune ikomeye cyane aya natabajewe n'abakobwa barimo barategura urubanza nawe rindira no kondi uzonda y'amajambo azogera igihe kame ariko nibaza mariage none haba hagoye mwiki gituma umuntu aba stress cyane urumva wewe nk'ubu kubera nyene ububona tavyo wimirije we nta kintu nyene c'intambamye we gikuru ububona mugabo uvuga nti nejo ni kuri yontwe wibaza byinshi wibaza biki ni kora ko bugiye guhindura ubuzima naho utabugiye guhindura ubuzima uratangura hariho byinshi utangura kumva utari bwumve abagenzi bakakubwira ibini ntubone naje dufyina birakabanga ku munsi wa mariage ikintu bakubwiye cy'amatsiko utari bwo wigere wumva mu buzima bwawe cyari oya nzokubwira hageze wese sinakubwiye hano ushobora gusanga hari umukobwa ariko arategura mariage ako kajamba keneye kukumva mbwira nike kintu bakubwiye cy'amatsiko utari bwo wigere wumva shaje yondondera kweri nkamubwira ivyingo none ugomba mbaza ivyingo uruguta rurimo ariko abantu baturaba barazi ibintu vyinshi aha si muri seminari rero ndase wowe nakubwiye unkeneye arandondera naho nyene ninamubera marene niho nza mubwira byinshi yego Constance ijoro rya mbere wagiye kubaka burakeye mu gitondo muhira baraje kukuraba warumva ukomeye muhira umviriza we mpamvu y'ibyo bimbaza uramaze kumva byinshi mu matwi yawe
kandi uri mu gisagara je rero sinagira ibibako ryo kubaka ndi ngaha mu gisagara urumva rero ngaha mu gisagara ubuguruguru bwose ibyiza byose niho bibarizwa nkawe we rero wumva twishira utandukanye haro twishi twagoye mu matwi yiwawe atampamvu yo kugira umutima uhagaze ngira dufate bageze mu rugo mugaje narahangayitse cyane harageze igihe yari numva amenga nyene no kwisubirira muhira muri byinshi wambwiye yuko watwawe n'umwuzure umwari musanze mu Gatumba oya twaba mu Gatunguru nujya mwuzure wabaye mu Gatunguru itarike 9 z'ukwa kabiri mu 2014 mwaratewe n'amazi mu nzu umwari musanze mu baba ariko ndibaza mengasi bwa mbere dukoranye ikiganiro cy'umwuzure sindavyibuka niyo mpamvu ndiko ndabikobaza twarakoranye ikiganiro cy'umwuzure ndabisigura cyane je ndavyibuka yini turigira kare dukoranye ikiganiro hari mu ijoro imvura yaraguye byo ntwari gihe kirekire vraiment cyo kubisigurana ibintu byari biteye urazi koga wewe sha kijya gihe nta mashuri yo koga ari gukora oya none ko inzu washobora kumva ibomotse ukagenda none wogeraye amazi abarimwe ibibuye yabarimwe ibivu ibiki urumva amazi yabasa na jone urumva nyene byari ibintu bibabaje urumva nyene gwaragutwara wewe nyene wagende yo rukujanye nta kwigwanirira ko ari guhara kandi mwari mwaryamye atakintu na kimwe muzi nta na kimwe twayituze kubera nyene imvura yagwa ibintu bisanzwe nta n'imvura nyinshi yari hari ahubwo wari umuyaga ego ni Constance niyo nababwiye yuko numuririmbyi wa gospel akaba afise na film nshasha aheruka gusohora. Constance iyo ugerageje kuraba ibikorwa umaze gukora ugacura abantu urugero umaze gushikako urabona bihuye n'ibikorwa umaze gukora oya jene kurabwo mbona atani ivyo ndakora ahubwo nyene numva nyene ahubwo jimani mpikuramba kubera nyene ndumva ko mfise byinshi ngomba kuzokora ufise indirimbo zingahe Constance Joma nawe nenkiziri mu mutwe bavuze ngo basambure ngira mvuze indirimbo maze gusohora zimaze gusohora ngira zirashika nka 30 ama audio iyo nivyo ndero ndiko ndakubaza uravye indirimbo maze gusohora ugacura abantu urugero ugezeko urabona yuko iyo umuririmbyi ariko arakora cyangwa umukinyi aragira agatera imbere ukabona ati nateye imbere ubona bihuye n'ibikorwa umaze gukora Shawo numva nyene biracyari hasi cyane sinovuga ariko kubw'Imana nyene iranshoboza kibazo gihari rero kubera iki bitaduga kubera kudatera imbere kubera urabona kano kanya umuntu ashobora gukora indirimbo imwe ikamamara n'ubundi ashobora gukora indirimbo 30 50 bikanka biva kuki vyankira he Jana nibaza ko vyankira no kukuntu usanga urukundo rwaragabanutse mu bantu kubera twese iyo tuba twakundana nk'ubu jewe nkishimira nkavuga nti aruvera ko ari murakora indirimbo nzomufasha naho yo mparinke canke naho cyo bigihumbi nka kimuha canke naho no muba hafi canke nkamusengera vyotera imbere ariko kubera urukundo rwatimbye acavuga nti aruvera agomba atera imbere agomba zamuke agomba nceko aho gucumenga nyene ni nk'icumu bateye umuntu gacho usanga nyene ntango va bifisemwo mbere uzoraba ibintu ngaha mu Burundi ibintu bikunzwe cyane n'ivyo hanze Ego. Nukuvuga ngo abarundi ntibakunda ivyo wabo bakunda ivyo hanze. Bakunda ivyo hanze cyane. Uno musi umugabo wakubonye kuri kurakina film nta fweri hora riza cyangwa bishika bikubuza. Oya, umugabo wanje yarabyishimiye kubera kugira ndabikore nivyo nasezeranye Imana mu gihe cyo mwuzore. Ndavuga nti Imana je ni wankora ahantu nzogukorera nzokuririmbira. Nzogerageza uburyo bwose namamaze izina ryawe ryamamare kubera Imana yantabaye. Maze Imana aciye ivyumva nare maze kuvyumva nanje naragerageje naho naciye mu ntambara zikomeye nanje rero ubundi mu ndashitsa ico yankoreye. Ego. Constance nyuma ya film heruka gusohora nta kindi gikorwa gishasha nk'indirimbo ufise abantu uri kurabategura cyangwa ukabura uri kurabategura nka concert ukavuga ati nzotuma ko abafanzi banje baze dufatanye guhimbaza Imana. Okay, urakoze hama ikiri nyuma ndafise indirimbo beshi bakonze iyo ya audio ivuga ngo ihangane nubwo bona bikomeye iyo ndirimbo vuba nko mu ndwi zibiri ndashobora ngo ihangane nubwo bona bigoye ijya rero video mu ndwi zibiri ndayibaha ndimo ndategura filime nayo hageze muga filime yo nzokora rasema nzobatumira kweri iyo filime ndumva nanje ndavuga ntahizoherera
ubu nyene nzopanika umutwe. waratanguye kuyikora Ego. ko murayikina Ego. kuraje cyane Urakoze cyane. imana ikwagurira imbago igushikane kure nukuri ube umugore umuririmvyikazi mu Burundi amenyekana. Nikuri urakoze cyane ibyo nyifurije nawe bikubeko. Hariho nibindi bintu twagiyemo nk'abaririmbye mu gwitwa Sagobu. Abaririmbyi twaragiye hamwe turavuga ntidushinga akantu dushobora kuba turi hamwe dushigikirane muri twebwe mwafise igikorwa tumushigikire. Nka Dimanche hariho umuririmbyi yitwa Jaja Mayecheke. Dimanche warampezage waririmbye neza cyane. Urakoze. Urumva nyene urabona ko ari ibintu by'amavuta byari biryoshe vraiment concert yiwiwe. Abaririmbyi ritwa hageze twaje kumushigikira. Nukuri nundi muririmbyi yo bataragira muri Sagobu turamuhaye karibu. Ega. Constance tuja musozero ikiganiro cacu reka ndagusabe ugira akajambo bwira abantu bariko radukurikirana kuri Sande Umoja TV. Nukuri abantu barimo baradukurikirana ndabashimiye cyane murakoze. Nongera nshimira wewe wampaye akakanya. Kandi nukuri uri umukobwa aciye ubwenge. Ego frame. Nongera nshimira nuri yari hari inyuma ku buhinga bw'ivyuma. Ndabona yanezerewe yari uriya nawe aragubwa neza. Ujya yamanezerewe imisi yose. Ego ndabibona vrema Yesu amuhumugisha. Ego na. None buri gihe mwama mubashimira mukabasaba gukora subscribe kubera ko mutigira mubasaba amafaranga. Ewe sinzi wo vyorongora muri ubwo kumva ko arongowe yo bikora nayo ubundi ibintu by'amafaranga ahubwo uzura umuntu akoze na concert akavuga nti kwinjira n'amahera cabara binyuma ariko utebagira yuko ibintu byose mukora mu bikoresha amahera kuja muri studio n'amahera gukora video n'amahera wagera kuri filme hoho ntumaje filme rero filme barayikunda ikinjohera cy'abarundi barakunda kwere baguma bavuga zana muga ntavuga zana ikindi gisha zana twajewe zana mugabo ntavuga ntireka ndamurondere basi ndamahena bitanu we n'amajana 5 ikibabaje ukazubona uziko umizi nsohora filme yanje hari umuntu yanyandike ngo ndayimurungikire kuri WhatsApp yore bana ndamuhe link ntore filme ndayimurungikire kuri WhatsApp filme yo urabona n'umugenzi arakubwira nti no kuri jewe nta mega fise jewe nshaka yimpe kuri telefone kandi na mega 5 sasha ibaze nuko naho yogura amamega y'igihumbi araraba umunsi wose akikura karaba ibikorwa vyawe umugaga cyakubwira ngo ndongikira ngo kuri WhatsApp igini yatanze kwa amamiliyoni n'amamiliyoni kugira gusa akande subscribe. Constance reka Sande Umoja TV tugushimire ko baduhaye umwanya tukaganira. Nukuri nanje ndabashimiye cyane murakoze. Ndabashimiye namwe abantu mwafasha kanya mukaraba kino kiganiro cha Constance uyu ni inshuti yanje turakundana cyane gose ndamukunda. Mugende kuri channel ya YouTube yitwa Constance Niyo murabe ibikorwa vyiwe nababwiye ko afise filme nshasha yitwa Ibihe aheruka gusora party ya kabiri yasohotse mugende mwirabe ni filme iryoshe iratwengeje ukunyene mubona numukomedienne yigenda kandi uzaje kina comedy. Ndabashimire rero abantu mwaba mudushigikira buri munsi mu gukurikirana ibiganiro byacu abantu mudusengera abantu mudufata mu mugongo mu buryo butandukanye. Shimire na boss wa Sande Umoja TV tumubwira ko tumukunda cyane Sandi aho uri hose mimi na parfait tunakupendaga sana mugira muba mubawe rero Imana ibaho mugisha turabakunda cyane ciao ciao.